Kw'ishure ryisumbuye rya Lycée de Lac Tanganyika hano i Bujumbura niho imikangara igera kuri 58 yakoreye ikibazo cyo kwinjira mu ishure ry'intwazangabo mu gisirikare Iscam mu mugwi ugira 46. Muri abo umwe gusa niwe yasivye mu bari biyandikishije mu gisagara ca Bujumbura. Ico kibazo catanzwe no mu zindi ntara z'igihugu nkuko vyamenyeshejwe n'abarongoye ishure rya Iscam, aho banatubwiye ko amoko yose yaserukiwe. Bakaba bakoze ibibazo vy'igifaransa, icongereza hamwe n'ibiharuro. Colonel Aloise Bizindavyi arongoye Iscam avuga ko atawogira amakenga ku buryo ico kibazo categuwe ngo nta busuma buzobamwo. Ivyo bintu vy'ubusuma mu bibazo ngaha muri Iscam ntibiharangwa kuko impapuro bakorerako barahisha amazina yabo, barahisha ibibaranga. Hanyuma hejuru bafunitse mwabibonye hariho akantu kirabura kabuza ko umuntu ariko arakosora yohava abona uwo ariko arakosora. Twe rero mu gukosora bakosora ivyo mu gifaransa bita copie anonyme, nta mazina bariko abahishije, bagatanga amanota ngene uwo muntu aba yakoze. Hanyuma rero hakagera aho twugurura tukavuga tuti aya manota ya na yuyu. Ibijanye no gukosora ico kibazo ngo bizotangura kuri uyu wa kabiri aho bukera, hanyuma hakurikire ibindi biri mu kirangamisi categuwe. Ejo mu gitondo hazosha hatangura ikosorwa naryo nyene tuzogira ku mugaragaro, mbere mutumiwemo no kuza kuraba ngene ivyo bikorwa bigenda. Hanyuma ku munsi wa mbere uza tariki 2 z'ukwa kabiri tuzoca tubashira impapuro bakoreyeko, tubashire n'ivyo bita grille de correction, urupapuro rw'inyishu. Hanyuma ufise akangonongono abaze bace babitugarukanira, hanyuma tuvyige. Hanyuma kuwa kane itariki 5 z'ukwa kabiri niho tuzoca turungika mu ntara tumanika urutonde rw'abazoza gukora ibibazo vya nyuma muri Iscam. Ivyo navyo bitegekanijwe itariki 9 z'ukwa kabiri mu 2015. Umukuru wa Iscam yongeye arasigura ko mu kwinjiza intwazangabo mu gisirikare n'ubu ngo bisunga ibitigiri bitegekanijwe n'amasezerano ya Arusha. Nkuko nari nabivuze mbere, aha twe mu twinjiza twisunze ibwirizwa nshingiro. Mu ibwirizwa nshingiro naho harimwo amasezerano y'Arusha. Twebwe ivyo ntitushobora kuvyirengagiza rero gushika niyo hagera bigahenuka, kuko nimba ntihenze biranditswe yuko ari mu nama nkenguza amateka azogera igihe bagakorana bakaraba bati mbega ibitigiri tubandanye tubikorera ko canke tubireke. Ariko gushika ubu batarakorana rero atakirahinduka mu ibwirizwa nshingiro, tuzokwinjiza 50% y'abahutu na 50% y'abatutsi. Incabwenge za mbere mu batutsi n'incabwenge za mbere mu bahutu. Hanyuma tutibagiye rero n'abatwa bumvise ko ari babiri, twizeye yuko ko barinze baza guserukira abandi boba bakerebutse, abo nabo nyene ntizobasiga inyuma. Ikibazo gihabwa abifuza kwinjira mu ishure rya Iscam citabwe n'imikangara igera ku 1223 mu gihugu cose, aho hakaba harimwo abahungu bagera ku 874 hamwe n'abigeme 149.